Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kuri yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwatuye ko bageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagurukanire ko biriko biravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Na makuru tuzaguruka cyane ku ngingo zagiye zirafatwa mu mugambwe CNDD FDD cyane mu kanama gakuru k'uyu mugambwe. Inama inaribonye Conseil de Sage, ndetse iyo ngingo ikaba yaranashizwe mu ngingo zidasanzwe zigenga umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nga mu gihugu c'u Burundi. Mu ngingo zafashwe harimwo ingingo ikingira umukuru w'igihugu kuri ryanyurana n'ubundi riba hagati mu bihangange ivyo muri uyu mugambwe. Harafashwe ingingo ko umugumyabanga azogambanira umukuru w'igihugu amutumye mu butumwa butandukanye azohagarikwa mu kiringo runaka ho yongere kuronswa amabanga aruko bigaragare ko yihanuye. Inyuma yo kumviriza ivy'iyi ngingo isomwe na Nyeneteka Reverano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, bamwe bibajije co yoba isigura. Ni mu gihe kimwe mu bibazo kibajijwe na benshi kigira giti ese President Ndayishimiye yoba yumva ko adashigikiwe na bamwe mu banywanyi ba CNDD FDD ku buryo bikenewe ko batera ubwoba. Ubundi kuva aho uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police Alain Guillaume Bunyoni afatiwe agapfungwa, kiriya cabaye ikimenyetso simusiga, ikimenyetso kidasanzwe cateye ubwoba abo bose bitwa ko bari mwiragi ko nabo umwanya n'umwanya bashobora gushikirwa. Aha rero niho hatanguriye kugaragara ubwerobetsi budasanzwe mu mugambwe yoba kuri bamwe bari ku ruhande rwa Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'abari ku ruhande rw'umukuru w'igihugu. Kuva benshi mu bagumyabanga bakomeye cyane bagumye mu gacerere, buri wese nihagaragaza uruhande aherereye ko. Buri ruhande rwose rurafise abarushigikiye bafise inguvu ndetse n'amahera. Gukomeza General Prime Niyongabo yongererwa amabanga mu misi iheze, amabanga azoyongera kuyo yarasanzwe afise yuko umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare nga mu gihugu c'u Burundi ngo Evariste Ndayishimiye yoba yarabikoze mu gukomeza mu kwibika ko inguvu ndetse no kurwiza imbaraga, kuko Prime Niyongabo ari mu bagize uruhara rukomeye cyane mu gutuza indyane zagaragaye mu mwaka wa 2022 ubwo hariko haravugwa umugambi wari uhari wo gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Aya majambo yarongeye kandi atera ubwoba bamwe bavuga ko uzo hirahira akagambana azibonera ko. Kuvuga ko uwo mugumyabanga azoca ahagarikwa mu mugambwe, aha biratomora neza ko inguvu zose n'ubudahangarwa vyose azoba afise azoba abikuwe ko icarimwe, kuko muri ico gihe azoba amaze gufatwa nkaho atari muri systeme, canke se ico gihe akazoba afashwe nk'umucangiro mu mugambwe CNDD FDD, canke se nkuko twovyita umucangiro muri systeme. Iyi ngingo ubundi biravugwa ko itaraba babagumyabanga bo hasi cyane, harimwo abenegihugu bato bafatirwa ingingo, ahubwo iyi ngingo ikaba iraba babategetsi bo hejuru mu mugambwe no mu mabanga y'igihugu ahambaye cyane, bafise ijambo rinene mu bikorwa bibera mu mugambwe ndani, ndetse n'ingingo zifatwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Kuva hatanguye kwibonekeza ubukene bwa bimwe mu vyankenerwa cyane mu gihugu, harimwo isukari, ibitoro, ibinyobwa vya Brarudi, umutekano muke ndetse n'inzara izura inzara mu gihugu, hakiyongera kikete ry'abepiskopi ba Ecclesia Katolika ndetse rikakirwa neza n'imirwi itandukanye y'abarundi, hoba harimwo abahunze igihugu, abarundi babarizwa mu gihugu hagati, amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politika akorera mu Burundi, abamenyesha makuru akajaho nabo mugambwe umukuru w'igihugu aturukamwo CNDD FDD, harimwo n'abamurwi w'abajenero ndetse n'ibindi bihangange. Ngo hoba harabaye inama ikomeye cyane, inama yabaye mwibanga ntangere. Izo nama ikaba ari inama yakorewe ahantu hatopfa kumenywa n'uwari we wese,
communication ikaba yarakozwe n'ubundi n'ivyo bihangange bifise ijambo rihambaye cyane mu mugambwe CNDD-FDD. Mu vyo rero ngo barabiye hamwe harimwo ibivuga ku masezerano arabana n'ivyo vyose, harimwo ah'urudandazwa rw'isukari, ibitoro, ibinyobwa ndetse n'umutekano. Aha akaba ariho havuye ko bimwe mu vyabadugirije shavu, hakaba harimwo amasezerano umukuru w'igihugu yavuze ko yifatiye mu minwe, harimo nk'ay'ibitoro yahawe umukenyezi wiwe biciye mw'ishiramwe Prestige, akaba ari nawe kandi afise urusha rudasanzwe rwo kuyora amahera banki nkuru y'igihugu BRB uko avyishakiye, akazamwo ay'ubutare hamwe n'ay'abasoda barungiswe mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, akaryamwo amamiliyoni y'amadolari. Ivyo vyose ni vyabadugirije ishavu. Ibi n'ubundi bikaza vyongera ku mahinguriro benshi bari bafisemwo imitahe kuva kuri nkuru nziza, ariko iyo mitahe yabo ikaba irimo kugenda ishirwa hasi umunsi ku munsi, bakaba babona ko nabo amatungo yabo arimo kugerwa amajanja, bimwe bita gupapurwa muri CNDD-FDD. Hakaba rero hari amakuru avuga ko uyu mwaka hazogenda haba impinduka mu nzego gake gake, ku buryo ngo umwaka uza w'ibihumbi 2025 Boris Ndayishimiye azoba yaramaze gupanga neza ikibuga ciwe, noneho bikazomworohera kuzoba umukandida azosorukira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2027, kuko wewe ngabo bahanganye n'ubundi arabazi gusa kubakura mu bibanza barimo, vyo bikazomugora cyane kuko nabo bamaze kugiranirana urunani rukomeye cyane. Iyi ngingo rero yafashwe nk'uko natanguye mbibabwira ko uzogambanira umukuru w'igihugu mu mabanga azocagarikwa mu mugambwe CNDD-FDD ndetse kandi akazobanza kwihanura mu nyuma agasubira kuronswa amabanga. Ikaba ari ingingo yateye benshi mu bihangange ubwoba. Kuri ubu bamwe bakaba bariko baravuga ko n'ubundi bitoroshe cyane kubiriko kunyinyurana ririko riraba mu bihangange vy'umugambwe uriko butegetsi. Nako kandi umurindo wo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo uteye ubwoba muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, tugezaho ata minsi 3 igihera tutumvise umuntu anyurujwe n'iperereza canke yabuzwe irengero. Ni muri uwo murongo nyene duherutse kuronka amakuru avuga inyuruzwa rya Jeremy Niyokindi, umunywanyi wa Senere wo muri komine Ntega wo mu ntara ya Kirundo, yafashwe n'iperereza mu ijoro ry'igenekerezo ya 18 rishira igenekerezo ya 19 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Kuva ubwo ntagakuru kiwe. Jeremy Niyokindi ni umugabo w'imyaka 32 avuka ku mutumba wa Rugese muri komine Ntega wo mu ntara ya Kirundo, arubatse kandi arafise abana. Mu kazi kiwe ka misi yose n'umurimyi, rimwe na rimwe yahoraza arajabuka mu gihugu ca Tanzania guca ingero, akamara y'imezi agasubira akagaruka mu Burundi. Mu bijanye na politike, Jeremy Niyokindi ni umunywanyi w'umugambwe CNDD Murantungi, ni umunywanyi w'umugambwe Seneri. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 yarigeze guhungira mu Rwanda, hanyuma ahunguka mu mwaka w'ibihumbi 2021. Kuva ahungutse, Jeremy Niyokindi yarabona ko yinubwa na bamwe mu bategetsi, ariko akarya umutima amenyo kuko atacu yari yiyotsa. Aho umugambwe Seneri ugiriye ibibazo umugambwe gahabwa Nestor gira uko ishaka, Niyokindi yarababaye aranabiyagira abo yafata nk'abagenzi. Mu nyuma yaricuze ko bano bagenzi bagiye kumurega mu butegetsi, nkuko yabibwiye bamwe mu bamwegereye hasigaye iminsi 3 gusa ngo afatwe. Jeremy yari afise ubwoba ko ashobora kugirirwa nabi. Ku mugoroba rero w'igenekerezo 18 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024, hagati y'isaha 3 n'isaha 4 z'ijoro, Jeremy Niyokindi yumvise umukuru w'agacimbiri yaba ko aza kumudodorerako. Jeremia asohoka azi ko yitavye umukuru w'agacimbiri. Ako kanya carafatwa n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Kirundo, Pepe Habimana. Abapolisi bagendanira Pepe Habimana baca baranyaruka kuboha Jeremia Niyokindi. Pepe Habimana yasavye Jeremia ko yotanga telefone yiwe nini ya Android, be na telefone atunze yoba ikoresha carte SIM yo mu Rwanda. Abapolisi rero baciye binjira mu nzu basora umuryango wose wa Jeremia Niyokindi, batangura gusaka barondera ibigwanisho. Nta kintu na kimwe batoye muri iyo nzu keretse telefone za Jeremia. Niko guterura Jeremia Niyokindi baterera mu modoka nk'umuzigo, abapolisi bagenda bamuhonyoye ko. Abibonye bavuga ko yamutwaye yari kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibyo bitabona.
Imodoka yaruvuye kuri uyo mutumba wa Rugese yiruka cyane ntiyigeze ihagarara, ni ku mugwa mukuru wa komine Ntega. Abaryango baragiye kubaza mu gipolisi ku Ntega iyo wabo yajanywe nta nyishu baronse. Kwigenekerezo ya 24 Ndamukiza uyu mwaka abanyagihugu bo ku mutumba wa Rugese bari biteze inama ya Musitanteri Pierre Claver Mbanzabugabo, ariko haje umuhanuzi wa Musitanteri ajejwe imibano Alexis Niyibitanga. Abanyagihugu baramubajije rwose ikibazo cy'inyuruzwa rya Yeremia Niyokindi, abishuye ko ataca biziko. Bagize baravuga ko yatwawe n'iperereza, bishuye ko ivyo ari ibihuha nk'uko vyama bigenda iyo amatora yimirije. Iyo nyishu ntahitane niyo Musitanteri Mbanzabugabo yari yahaye abaryango ba Yeremia Niyokindi bashitse kumuraba kwikomine. Benshi bakaba batabaza basaba ubutegetsi guhagarika iyi ngendo yo kunyuruza abanyagihugu cyane cyane, ariko muri ibi bihe igihugu cegereje amatora azo mwaka uza w'ibihumbi 2025. Ni mu gihe kandi mu gihugu ca Kenya Kakuma umukenyezi w'impunzi aturuka muri Sudani yiyahuye. Ibara ryaguye ku mugoroba wo ku munsi uheze. Umukenyezi yahuye nyuma yaho bamwimiye ideni ry'ibipfungurwa kuri botike. Ikambi ya Korobeye igice caguriwe ko ikambi ya Kakuma cavyukiye mu nkuru mbi kuru. Uyu mukenyezi yahungiye muri iyo kamba aturuka muri Sudani yari yahuye. Ababanyi biwe bavuga ko ivyo vyoba vyatumwe n'umwiheburo. Uyu yahoraho mu gisagara ca mbere compound ya 7 inimero 1. Yarasavye ideni ngo ry'ibipfungurwa bararimwima. Amaze kubona ko atacu aza guha abana biwe 5 ntiyagomvye gusubira muhira, yaciye yiyahura. Ngo birababaje ariko nukuri inzara izura inzara ngaha, vyiganwa n'umwe mu barongoye abandi mu gisagara ca mbere Ikorobeye. Ikiziga casanzwe aho kimanitse ku giti ku mbuga iri nyuma gato y'amazu y'abantu babamwo. Twamusanze yamaze gupfa, umugozi uri mwizosi nika babibonye bagaragaza umubabaro. Mu mpera za Ruhuhuma impunzi za Korobeye Kakuma zaragaragaje umubabaro bivuye kwihagarikwa kw'imfashanyo y'amafaranga no kugabanya ibifungurwa ku bice 40%. Igipolisi kikaba caramenyesheje ko muri iyo myerekano abayikoze basambuye amazu y'idandarizo hamwe n'ububiko bw'ibifungurwa vya PAM bugara n'amabarabara yose makuru. PAM rero ikaba yaraciye ifata ingingo yo guhagarika gutanga imfashanyo y'ibifungurwa mu kwezi kose kwa Rusama, kuko abakozi ba PAM basigura ko ububiko bwose bwasambuwe. Ivyatumye agashavu k'impunzi kagoma kiyongera. Ubu abarongoye abandi bahamagarira PAM gutabara no guhagarika izo ngingo zose zafashwe mu ntumbero yo gukiza ubuzima bw'abantu muri iyo kambi nini iri mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya. Ikaba yararurwamwo impunzi zirenga 200 harimwo abarundi barenga 25,000. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangize bagenza kandi no makuru aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana iba hezagire.